bagenzi b'ikinyamakuru Itara Burundi turabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye. Hari abantu benshi bamaze iminsi biyumvira aho umushingamateka Daniel Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka yoba ari kw'igenekerezo rya 28 Rusama umwaka wa 2024. Umushingamateka akomoka mu Bugambwe Ipona Gaston Ndimo yarari umutima menyo arabaza ikibazo mu nama nshingamateka aho yabajije iyo umushingamateka Daniel Gerard Ndabirabe asanzwe barongoye ahari. Yavuga ko abanyagihugu batari bake bamaze iminsi babaza aho umushingamateka ari hanyuma bakabura umuco. Ico kibazo carananiye Honorable Sabine Ntakarutimana kuko yaciye yigobye bavuga yuko aravye amategeko y'inama nshingamateka arekurira ivyegera vyiwe kubandanya bakurikirana ibikorwa vy'inama nshingamateka atakirapfa. Ariko umushingamateka Gaston Ndimo ntabwo yagarukiye ngaho, yaciye abandanya arabusubira arabaza neza, arabaza ati none yoba ari mu vy'akazi canke yoba ari mu vyiwe. Umushingamateka Sabina Ntakarutimana aricegera c'umukuru w'inama nshingamateka ntiyashoboye kwishura ico kibazo nubwo vyaboneka ko aguma twenga, ahubwo yaciye ahereza icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka. Uwo nawe avuga nka vya bindi nyene, avuga yuko nk'uko amategeko abigena bakibandanya akazi atakintu na kimwe kirapfa. Umuntu ashoboye kuraba ingene bariko baravuga mu nama nshingamateka baboneka nk'abantu bazi ahari ariko bagatinya kubivuga. Mu bisanzwe urwego rw'umukuru w'inama nshingamateka ni urwego rukomeye cyane mu gihugu kuko asanzwe agira kabiri nyuma y'umukuru w'igihugu. Kumenyesha ingendo ziwe byari ibintu bisanzwe cyane, narirya hahora hamenyeshwa cyane ingendo z'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, hakamenyeshwa ingendo z'icegera c'umukuru w'igihugu, hakamenyeshwa n'ingendo z'umushikiranganji wa mbere. Kubona rero umuntu agira kabiri mu gihugu ashobora gusohoka igihugu atatangazo ribaye ni ibintu bitiga ubwenge, abantu benshi batigeze bamenya ivyo ari byo. Amakuru ashikira ikinyamakuru Itara Burundi amenyesha yuko Gerard Daniel Ndabirabe yagiye kwifuza hanze, yoba yarari uburozi. Rero leta yari ikwiye gushira ahabona ubuzima bw'umukuru w'inama nshingamateka niyari kugira ngo ibikorwa by'inama nshingamateka bibandanye nk'uko abanyagihugu babisaba. Abantu batibuka Daniel Gerard Ndabirabe twagira tubumvishe amatangazo amwe yagiye arasoma, aho yagiye aravuga ati ndasubiramwo, agasubiramwo, wemeshi bakaba banamutazira ku izina ndasubiramwo. Tuza kumwumvisha amajwi yiwe yasohoye mu 2016 umugambwe ukitwarwa na Honorable Nyabenda. Reka ndabasabe mu mutega amatwi. Washaka tubahe intumbero y'umugambo CNDD-FDD mu biko biraba ku bibazo biriko biraba icyo umugambo CNDD-FDD ubyiyumvirako. Mbere yaho ariko tubanje kubifuriza umwaka mwiza, umwaka w'amahoro, umutekano n'iterambere. Tutibagiwe nuko dusaba ko uyu mwaka Imana yobandanye kaduha hafi kurusha kugira ngo abarundi bose umwe wese ku giti ciwe yumve ko atekaniwe mu mutima. Itangazo nimero ya mbere akakwega 2016 ry'umugambo CNDD-FDD ryo kuwa 5/0/2016. Itanguzwa ry'ibiganiro hagati y'abarundi byabereye ikamara mu gihugu c'Ubugande kuwa 28 Kigarama 2015. Ubwa mbere kwigenekerezo rya 28 Kigarama 2015 ikamara mu gihugu c'Ubuganda haratangujwe ku mugaragaro ibirori byo kugurura icese ibiganiro hagati y'abarundi bihagarikiwe na Minisitiri Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu c'Ubugande. Ubwa kabiri muri ivyo birori hari hatumiwe abaserukiye leta y'u Burundi, umugambo CNDD-FDD, bamwe mu ndongozi z'imigambo itavuga rumwe na leta ariko bemera demokrasi, indongozi nka zose ziserukira imigambwe y'intagondwa itavuga rumwe na leta kandi yanagerageje gutembagaza ubutegetsi, ikaba yari igizwe ahanini n'abaserukira imenyesha makuru, abari muri ya mashirahamwe yita ko adaharanira inyungu za politike
politike abaserukiye amadini atandukanye bagaragaje uruhara rudasanzwe mu migumuko ivanze n'ubwicanyi yatangiye kuva ku igenekerezo rya 25 ndamukiza 2015 mu Burundi. Kuri iyo migwi yose hiyongereye ko igitigiri kinini cy'abaserukira ibihugu byabo n'amashirahamwe mpuzamakungu ategamiye amareta, tutibagiye amashirahamwe yo mu turere Uburundi buherereyemo. Ubwa gatatu, umugambwe CNDD-FDD ufashe aka karyo ko gukengurukiranye n'icubahiro Yoweri Kaguta Museveni naho yari mu bikorwa bihambaye byo kwiyamamaza kugira ngo yongere kwitoza mu mabanga y'ukurongora igihugu, atakatagize mu guhagarikira wenyene ubwiwe iyugururwa ry'ivyo birori. Ubwa kane, bisanzwe bizwi ko intango yamigorana kandi bisanzwe binagoye gutegekanya byose ku buryo ushimisha bose. Umugambwe CNDD-FDD ubona ko utugorane twibonekeje mu itunganywa ry'ivyo birori by'intango twoganirwa ko neza hagati y'umuhuza na leta y'u Burundi kugira ngo hatangwe intumbero ibereye muri uwo mugambi w'ibiganiro hagati y'abarundi maze bishike ku ntumbero yavyo atangorane zibayemwo. Ndasubiramo, bisanzwe bizwi ko intango yamigorana kandi bisanzwe binagoye gutegekanya byose ku buryo ushimisha bose. Umugambwe CNDD-FDD ubona ko utugorane twibonekeje mu itunganywa ry'ivyo birori by'intango twoganirwa ko neza hagati y'umuhuza na leta y'u Burundi kugira ngo hatangwe intumbero ibereye muri uwo mugambi w'ibiganiro hagati y'abarundi maze bishike ku nyishu yavyo atangorane zibayemwo. Ntaco utazokora kugira ngo ivyo biganiro bize bishikana abarundi ku ngingo zibereye kandi zirama hisunzwe demokrasi hamwe n'ibihe turimwo mu kwirinda kugarukana inyifato zitabereye zaranze ibiganiro vya Arusha, ibiganiro byabaye hagati y'akarwi k'abanyepolitike bari baraje ushinga n'amagaburanyama aho kuba koko ibiganiro hagati y'abene gihugu bose bo bene ubutegetsi. Bisigura rero ko wa murwi utunganya ibiganiro hagati y'abarundi CNDI utegerezwa kugira uruhara ntangere mu kumviriza abene gihugu atanumwe akumiriwe, kikaba kizira rero kuvuguruza ico abene gihugu bapfunditse mu matora aherutse mu 2015. Ubwa gatanu, umugambwe CNDD-FDD urakeje umuhuza kukungene yabyifashemwo mu kubahiriza ibyapfunditswe n'inama nkuru y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu ngingo yayo ya 2248 yo kuwa 12 Munyonyo 2015, amasezerano y'amahoro y'Arusha, ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi no mu kudoma urutoki ku ngorane abarundi benshi batifuza kuvuga ku mugaragaro ukwiri, nayo ikaba ari ugutunganya ingendo ya demokrasi tanga uburenganzira bw'umutekano kuri bose kugira ngo byumvikane neza. Ubwa gatanu, umugambwe CNDD-FDD urakeje umuhuza kukungene yabyifashemwo mu kubahiriza ibyapfunditswe n'inama nkuru y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu ngingo yayo ya 2248 yo kuwa 12 Munyonyi 2015, amasezerano y'amahoro y'Arusha, ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi no mu kudoma urutoki ku ngorane abarundi benshi batifuza kuvuga ku mugaragaro ukwiye. Iyo nayo ikaba ubunganya ingendo ya demokrasi itanga uburenganzira bw'umutekano kuri bose. Ariko ntibyumvikana ingene umuhuza yoca arenga iyo ngingo nyene mu gutumira bashatse gutembagaza ku nguvu inzego zatowe n'abene gihugu itariki 13 Rusama 2015 no mu bindi bihe. Nubwo biruko umuhuza yarumvise ibyiyumviro byo gukurakuranwa ku butegetsi hisunzwe amoko, abandi bashikiriza amakenga bafise kubidashoboka kw'inkehwa zigaruka ku butegetsi biciye mu matora, ari nabyo bisigura gushikira ubutegetsi hakoreshejwe itembagazwa ry'intwaro, hakoreshejwe iterabwoba nk'uko duherutse kubibona mu mwaka uheze. Abandi nabo bashikiriza ko atari bo bafise ubutegetsi igihugu cofuma kizimangana. Nuko rero ingorane nyamukuru zihanze igihugu zaraye zigiye ahabona, na kare barayamaze bati ibuye ruserutse ntibyica isuka.
ubwa gatandatu umugambwe CNDD-FDD ntiwahengeshanije kwerekana ko ikibazo cyo kumenya igituma hama ingorane iyo amatora ageze imbere n'inyuma yayo kugera naho haseswa amaraso y'inzirakarengane. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itandatu na rimwe umuganwa Rudoviko Rwagasore incungu y'ukwikukira kw'igihugu cacu yaragandaguwe hamwe n'umuryango wiwe amatora yaraye aheze umugambwe PRONA wari watahukanye intsinzi. Kubera iki umuganwa atari umugani yaciye agandagurwa? Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itandatu na gatanu umushikirangoma wa mbere w'u Burundi Petero Ngendandumwe yafatwa nk'indongozi ya kabiri muri PRONA mu gihumbi n'amajana icyenda mirongo itandatu na rimwe inyuma ya Rwagasore na wenyene yaragandaguwe akurikizwa ko insinzi z'incabwenge zari zimushigikiye muri ico gihe mu mugambwe w'PRONA. Ivyo byaterwa n'iki? Mu mwaka w'igihumbi n'amajana icyenda mirongo icenda na gatatu nyene icyubahiro Ndadaye Melchior umuhutu wa mbere yari yitorewe n'abene gihugu akongera akaba n'incungu ya demokrasi na wenyene yaragandaguwe bunyamaswa hamwe n'isinzi ry'abene gihugu bakunda demokrasi baricwa izuba riva atacamira. Abacitse ku icumu y'ubwo bwicanyi butagira izina hamwe n'iryo nyabwoko bugaraniwe mu bigo byiswe amakambi y'ihonyabwoko nk'amwe y'abanazi mu Budagi canke amacuniro aho abene gihugu barenga ibihumbi amajana 5 bishwe nk'isazi kubera bimwe amazi n'ifungurwa. Ndasubiramwo mu mwaka w'igihumbi n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu nyene icubahiro Ndadaye Melchior umuhutu wa mbere yari yitowe n'abene gihugu akongera akaba n'incungu ya demokrasi na wenyene yaragandaguwe bunyamaswa hamwe n'isinzi ry'abene gihugu bakunda demokrasi baricwa izuba riva atacamira. Abacitse ku icumu ry'ubwo bwicanyi butagira izina hamwe n'iryo honyabwoko bugaraniwe mu bigo byiswe amakambi y'ihonyabwoko nk'amwe y'abanazi mu Budagi canke amacuniro aho abene gihugu barenga ibihumbi amajana 5 bishwe nk'isazi kubera bimwe amazi n'ifungurwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatandatu impunzi ibihumbi 5 z'abarundi zahunga intambara y'abagwanyi ba FPR inkotanyi mu kiyaya ca Rusizi mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo RDC zaragandaguwe bunyamaswa nabo bagwanyi ba FPR inkotanyi mu rwinjiro bw'igisagara ca Shabunda batabwa mu ruzi rukikisho gisagara mu gacerere ntangere ka Bill Clinton yaramutwa leta zunze ubumwe bwa Amerika kandi uwo nawe akaba yakomoka mu mugambwe w'abademokrati. Ndasubiramo mu mwaka w'igihumbi n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatandatu impunzi ibihumbi 5 z'abarundi zahunga intambara y'abagwanyi ba FPR inkotanyi mu kiyaya ca Rusizi mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo RDC zaragandaguwe bunyamaswa n'abagwanyi ba FPR inkotanyi mu rwinjiro bw'igisagara ca Shabunda batabwa mu ruzi rukikije gisagara mu gacerere ntangere ka Bill Clinton yaramutswa leta zunze ubumwe za Amerika kandi uwo nawe akaba yakomoka mu mugambwe w'abademokrati. Mbega ibyo byose cari kiringo ca gatatu canke byari binyegeje ikindi kintu? Itembagazwa ry'ubutegetsi ryarabaye urutavana ko mu Burundi yamara amakungu ntiyigeze arukura mu kanwa kubera ko yarazi iyo migambi igayitse. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 ibihugu bimwe bimwe byo mu makungu nabyonyene byakoresheje ayo mayeri kugira ngo bihindure ibintu uko babyifuza no guhonya bene gihugu bashigikiye intwaro ya demokrasi ngo bikunde bashire ku butegetsi abo bashaka. Imana yonyene niyizi aho izo ntego za shitani zizoherera. Umuhuza mu biganiro hagati y'abarundi aracafise igikorwa kidasanzwe kubera ko ategerezwa guha uburenganzira abarundi bwo kumenya icyateye ibyo biza byose n'uruhara rw'umwe wese muri ivyo byadondaguwe. Umuhuza arongeye kumenyeshwa ko umugambwe CNDD-FDD ushigikiye ko ibiganiro bibera mu Burundi no hanze, bikaba byumvikana rero ko wa murwi CNDI n'umuhuza bategerezwa gukorana ku mugaragaro kugira ngo bunganiranire. Ndasubiramwo,
mu mwaka w'ibihumbi 2015 ibihugu bimwe bimwe vyo mu makungu navyo nyene vyakoresheje ayo mayeri kugira ngo bihindure ibintu uko bavyifuza no guhonya bene gihugu bashigikiye intwaro ya demokrasi ngo bikunde bashira ubutegetsi ku butegetsi abo bashaka. Imana yonyene niyizi aho izo nteguro za shitani zizoherera. Umuhuza mu biganiro hagati y'abarundi arafite igikorwa kidasanzwe kubera ko ategerezwa guha uburenganzira abarundi bwo kumenya icateye ibyo biza byose n'uruhara rw'umwe wese muri ibyo byadondaguwe. Umuhuza arongeye kumenyeshwa ko umugambwe CNDD-FDD ushigikiye ko ibiganiro bibera mu Burundi no hanze, bikaba byumvikana rero ko wa mugwi CNDI n'umuhuza bateza gukorana ku mugaragaro kugira ngo bunganiranire. Ubwindwi umugambwe CNDD-FDD uremeza ko igihe kigeze ko abene gihugu bokongera bagaterera akajisha inyuma muri kahise kabo nubwo kadashemeye kubera ingorane zagiye zirabashikira, bagatohoza bakanashishoza imitwe itekanye atamusunikano ugiyemwo igihe cyose bizaba bikenewe kugira ngo ukuri kuvyabaye kuje ahabona, demokrasi yifuzwa izana umutekano kuri bose ishikweko. Kukaba nkako kumvisha abantu kuri gushikaho badatinya ingendo ya demokrasi si ikintu coroshe, kuko bategerezwa guhumurizwa mu kubereka agaciro ko kwitorera indongozi no kubereka ko inzira ya demokrasi yubahiriza abanyamwinshi n'inkehwa. Ndasubiramo, kukaba nkako kumvisha abantu kuri gushikaho badatinya ingendo ya demokrasi si ikintu coroshe, kuko bategerezwa guhumurizwa mu kubereka agaciro ko kwitorera indongozi no kubereka ko inzira ya demokrasi yubahiriza abanyamwinshi n'inkehwa. Si mu mubonano hagati y'abantu 50 hazoboneka inyishu zirama ku bibazo igihugu gifise. Nyene icubahiro Yoweri Kaguta Museveni yashinzwe amabanga hambaye asaba ubwitonzi ntangere n'ubushishozi buhambaye, kuko igikorwa c'ibiganiro bibera hanze hari abaciteze ko byinshi kubera ko atoshobora guhuza bene gihugu bose kandi umwe wese yifuza kubigiramwo uruhara. Ndasubiramo, si mu mubonano hagati y'abantu 50 hazoboneka inyishu zirama ku bibazo igihugu gifise. Nyene icubahiro Yoweri Kaguta Numero ya kane y'akakono 2013 ry'umugambo CNDD-FDD ryo kuwa 2 Ntwarante 2016. Umunsi abahinga bishira hamwe mpuzamakungu bajejwe gutohoza iby'agateka kazina muntu bashika mu Burundi kuwa 29 Ruhuhuma 2016. Ikinogo gihambwemwo abantu benshi carabonetse ku Mutakura cerekanywe n'umwe mu nkorabara. Ubwa mbere umugambo CNDD-FDD warababajwe cyane no kubona hari ikinogo c'imetero 12 cyahambwemo abantu barenga 30 bishwe na bamwe bagira imigumuko muri quartier ya Mutakura iri muri zone c'ibitoki komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe muri bene gukora ivyo baremeye ko ibinogo nk'ibyo biri henshi mu gisagara ca Bujumbura. Nibara kubona hari abantu bibagiye ku buzima ariko atihaka. Ninde afise ububasha bwo kuzimanganya ubuzima bw'umuntu? Abo bantu bazize iki? Umugambi CNDD-FDD ukaba uhojeje imiryango yose yabuze ababo bahambwe mw'ico kinogo. Bwa kabiri mu gihe cy'imigumuko yatanguye kuwa 2023 Ndamukiza 2015 haravuzwe ibintu byinshi, aho babikishije mu menyesha makuru mpuzamakungu bambika iceyi ubutegetsi ngo buriko buramara abantu. Byaraye bigaragaye rero ko mu makartier yagumutse hiciweyo abantu benshi, kanatsinda umwe mu bishe abantu niwe yarayerekanye aho bahambye abantu bagandaguye. None uko kwica abantu hanyuma bakabishira ubutegetsi kwari kugamije iki? Nta kindi byari bigamije atari gusenyera umugambo CNDD-FDD n'ubutegetsi bukomokako. Ubwa gatatu hari abamenyesha makuru bo mu menyesha makuru mpuzamakungu bimwe bigira ngo bazi ubwenge, ngo bafise ibikoresho ubuhinga n'uburyo bukwiye, bagiye ngaho bavuga ngo hariko harakoguhonya bwoko, ngo hari ibinogo bihambwemwe abantu benshi bishwe n'inzego z'umutekano. Mbere hariho nabemeje ko ibigendajuru byerekanye amasanamu y'ahahambwa abantu ikivunga hashasha. Aho hamwe saho haraye habonetse ku Mutakura.
mbega abanyamakuru mva makungu bigwa banyagara muri ayo makarti ya Mutakura, Jabe, Ngagara, Nyakabiga, Musaga, Cibitoke, aho ntibazi neza ibinogo byose bihambwemwo inzira karengane zishwe zizira ubusa. Abo bahinga bawo ni mu by'agateka kazina muntu bategerezwa kumenyesha abarundi n'amakungu, abamenyesha makuru mva makungu bose baje gukorera muri ayo makartier y'abagumutsi kuva muri Rusama 2015, kuko birumvikana ko abicwa babona, bagahambwa babona, abamenyesha makuru bafotora. Ndasubiramo, abo bahinga ba ONU mu by'agateka kazina muntu bategerezwa kumenyesha abarundi n'amakungu, abamenyesha makuru mva makungu bose baje gukorera muri ayo makartier y'abagumutsi kuva muri Rusama 2015, kuko birumvikana ko abicwa babona, bagahambwa babona, abamenyesha makuru bafotora. Ubwa kane, umugambwe CNDD-FDD wagumye ubibeshuza, none biragaragaye ko abo bamenyesha makuru bambika iceyi inzego zijeje umutekano mu makungu. Ndasubiramo, umugambwe CNDD-FDD wagumye ubibeshuza, none biragaragaye ko abo bamenyesha makuru bambika iceyi inzego zijejwe umutekano mu makungu. Mbega abo bamenyesha makuru mva makungu ko birirwa muri ayo makartier ko bari barabihoze kandi womengo bari babizi. Ubu rero ikinego cyo kumutakura ni cyagirizo kubansi b'umugambwe CNDD-FDD na leta yabo. Amarementanya y'ububeshi yose agiye kuja habona, kandi ababifisemwo uruhara bose mu misi heze bavuga ngo bariko baharanira gukingira ivyizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha bazomenyekane bongere bashengezwe mu butungane. Ndasubiramo, ubu rero ikinogo cyo kumutakura ni cyagirizo kubansi b'umugambwe CNDD-FDD na leta yabo. Amarementanya y'ububeshi yose agiye kuja habona, kandi ababifise mu ruhara bose mu misi heze bavuga ngo bariko baharanira ubukingira ibyizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha bazomenyekane bongere bashengezwe mu butungane. Umugambwe CNDD-FDD uboneyeho gusaba amakungu gutahura ko yahenzwe, aheze asubire kwambika umutamana igihugu cy'u Burundi n'inzego zijeje umutekano, kanatsinda barazibeshe. Ubwa gatanu, umugambwe CNDD-FDD wagumye uvuga ko mu Burundi hari ibinogo byinshi bihambwemwo abantu benshi kuva kera, ariko amakungu ntiyigeze ahaguruka ngo afashe kurondera aho ibyo binogo biri. Umugambwe CNDD-FDD urasavye ushimitse ko amakungu yofasha kugira ukuri kuja habona. Usavye kandi abantu bose boba bazi ahari ibinogo bihambwemwo abantu benshi, na cyane muri ya makarti yabereyemo imigumuko ariyo Mutakura, Cibitoki, Ngagara, Musaga, Nyakabiga na Jabe. Aha nitwo kwibagira abagandaguwe bose mu gihugu igihe President Melchior Ndadaye yicwa bunyamaswa. Eka n'abahoze batwara igihugu cy'u Burundi nka Petero Buyoya na Yohani Batista Bagaza basabwe kubwira umugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi CVR ahari ibinogo bihambwemwo abantu benshi, kuko kuva Burundi bwikukira barahazi. Bo kwerekana ahahambwa abana b'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore, umushikirangoma wa mbere Petro Ngendandumwe, umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye n'abandi bantu isinzi. Ubwa gatandatu, umugambwe CNDD-FDD uramenyesheje ko ivyaraye bibaye vyerekana ko Paul Kagame umukuru w'u Rwanda abifisemwo uruhara, kuko yahaye imyimenyereza ya gisirikare impunzi yagiye arakoka ngo zije mu Rwanda kugira zizogaruke kwica abantu mu Burundi. Ndasubiramo, umugambwe CNDD-FDD uramenyeshe ko ivyaraye bibaye vyerekana ko Paul Kagame bifise nk'uruhara, kuko yahaye imyimenyerezo ya gisirikare impunzi yagiye arakoka ngo zije mu Rwanda kugira zizogaruke kwica abantu mu Burundi. Ubwinshi usubira gusaba ubugira kandi amakungu gutahura Burundi ibihugu byahagaritse imfashanyo zafasha mu irangurwa ry'imigambi y'iterambere bihagarike iyo ngingo yo gufatira ibihano igihugu cy'u Burundi byafashe, kuko ivyitwazo byafatiwe ko byaturutse iwabo. Igihugu cy'u Burundi cyararementanirijwe gusa kugira gisenyugwe, rero bitegerezwa gukora ibishoboka byose kugira imigendera no gufashanya bisubire nka mbere, kandi byongere bishumbusha abarundi kubera umubabaro bateye abene gihugu b'u Burundi.
ukuri kuratangiye kuja ahabona. Umugambi CNDD-FDD urongeye ubugira kandi kwifatanya n'imiryango yaburiye abayo mwizi ntureka twasutswemo n'abansi b'igihugu na demokrasi. Bigira Bujumbura kuwa kabiri warani 2016 umukuru w'umugambi CNDD-FDD umushinga amateka Pascal Nyabenda.